kuvoma organisa dize ko n'umwana wanje mukundisha Big FIZZO ya Big FIZZO akabavyumva canka akazovyumva umusore wose ndakeneye amatriko ariko logo ya Bantu Bwoy ni byabangomba na foto yiwe ya foto yiwe donc ukeneye abakozi bo ngaha abantu musanzwe mukoranga mukeneye amatriko ariko logo ya Bantu Bwoy ni foto ya Big FIZZO yes turamuze kwa legend kandi yanashoboye kuva kera uko urazi ko nabajya baje basanga aririmba bamusanze bumva uni hano wundi azokwama niyo mpamvu asigara inganga ari sawa kujya ukunda Big FIZZO ni gute wanura abafana basatu abafana twebwe kwa dufana aba bastari bacu ni byiza kandi ubona ko bagenda barutana ariko abafana twebwe nakubye ko abafana Satubi canka abafana abandi zo yande marebo kutubanye neza cyane baje ngaravuga uti tugiye muri Bantu Bwoy kwa nani ne abaza bavuga uti impire uti Bantu Bwoy cyaryoherwa batwibane neza mu isanzwe abafana nabo no hano ko ufana umuntu mu muziki nyene nkujya umufana neza uteza kumufana ukamenya kumufana niyo mpamvu natwe twabikoze ni byiza cyane abafana tuze turubahana tubahe bakuru bacu tubahe n'abandi badusumba kuko bajya tubakunda kubera bariho kandi bakora ibyiza gusa yego mwaramutse amahoro canke mwiriwe amahoro bivanye naho muherereye ni promoter de la capitale ngarutse kandi kuri Mijo Talent TV ya TV yanyu idringa kugira ngo izire baheza amakuru agiye atandukanye mu gihugu canke hanze y'igihugu nkuko mubibona ngaha turi mu Kabondo hefo gato ya station Mogas ku kabare bitwa bare Musagara kandi ngaha muca mubona yuko nabazana ibintu bishasha ku bafana ba Big FIZZO murabibona ngako turi kwa Bantu Bwoy kidogo nkuko mubibona ngaha na hanu hari services zigiye zitandukanye ahantu rera abantu mukunda Big FIZZO ndababwiye muzohatemberere muharabe murabibiri ndani muraba abakozi baho nukuvuga je ngaha naje kuri chawa nabazaniye Mr Yassin today no muzi nazanye Mr Yassin na musanzana korera iwiwe nkuko mibona nga yaranabikoza aranda ati Bantu Bwoy ni bare Musagara ahantu hakora Mr Yassin promoter de la capitale muzi ndamuvumbuye ahantu muza kumubona ibikorwa za kuba rikakora aza kuba yambaye itaburiya icafye ko logo ya Bantu Bwoy nkuko akunda Big FIZZO today cameraman amfashe gato ikidogo gusa twinjira indani ndabereka ibintu biri ndani nkuko mibona ni promoter de la capitale nabwe ati zoza ndabavumburira ujya muntu wese ku mbuga yagize nti azari inyegeza bataduha amafoto yabo no musi rero ni kuri bare Musagara kwa Bantu Bwoy mu Kabondo nkuko mubibona ngaha twumba twinjira indani murabe Mr Yassin bonge sasa wafanzi wa Big FIZZO sasa hivi naingia kwa Bantu Bwoy Mr Yassin sasa hivi je nabwe kuno munsi nza kubereka ibintu bigiye bitandukanye ya bonge Mr Yassin bonge umeze neza ndabibona heza ro munsi ndihe ngo ni bare Musagara kumpene cyane ani ku Bantu Bwoy murabona bahungu je nama nababwiye kundi umuntu bigaragaze abantu muguma ngo ndafana Big FIZZO ngo ndafana WJ ngo ndafana ki ngo ndafana Estanish ngo ndumufana wa Bifes none bishire mu bikogwa raba nga turi muri Bantu Bwoy bar Musagara ngo ndi mu Kabondo ari mu Kabondo sawa je no musingira nyage rero na Mr Yassin nakwise ngo Mr Yassin ne nturiwe amaso wewe ukunda Big FIZZO ukunda Big FIZZO rumbya rwangana nuko wikunda man je ndibaza no ba FIZZO no wakabiri kuri jewe FIZZO no wakabiri kuri yego je ndi kuntu bwa mbere hama kuntu Big FIZZO nimba utarashika muri kano kabare warahomvye uhafisa abafana uhafisa abana donc sumufana je no musha muri staff yes wogusha je ndiko ndakura bukuno ahantu hameze wogusha muri staff umuntu nkiye wayihenze man Chendi wazabi wachawe amavuta gusumba ndaki. Umva wewe ukuntu wiyumva uvuga ati jewe ngaha ukuntu ngunda Big FIZZO neza kuja mu kibanza cakangaye cakabiri. Yare eraba none bahungu ndiko ndababeshe heraba. Bantu Bwoy mwabonye gihe twari hanze ndiko ndavuga ati cenge wavumbura Mr Yassin. Turi kwa Yassin. Hanze ari Bantu Bwoy. Abakozi ni Bantu Bwoy. Eraba umukozi eraba ngaho uri karakora ibintu uzeye. Angari hapa. Watoto hapa ni Bantu Bwoy. Murabona? Be mungu umuntu mubigaragaze we Big FIZZO. Karibu ndakeseri ngaha ni mu Kabondo. Keneye mu Kabondo ngaha muri Bantu Bwoy. Mu address. Okay. Ni Musa station Mogas Kabondo ni urupangu rugira kabiri uvuye kwizero ya mbere hararyoshe haroroshe nantu
haroshe no gufata vure muvuze uti kuri Bantu Bwoy musa station mugasa ushaka gushikana naho buri muri Asiatique Yassin. Yes. Ya Mr Yassin ariwe bonge ko je ndakwita bonge urana ko tutangana ngira undusha ibiri cyara ndage Wapi man. Okay, urabiravye no kunungana umva biraboneka bonge Mr Yassin ko vyose urabikwiriye. Je ndavye urukundo mukunda Big FIZZO naciye mpitamwe ndavuga ati je uno munsi uri hejuru nimba izuba ryazindutse riraka ritsunduka riraka ritaka imvura igwa itagwa negezwa gushika ahantu bitwa muri Bantu Bwoy muri bare Musagara ahantu hakora bonge Mr Yassin. Rero no munsi je nazanye n'ibibazo vyinshi because narabonye kukunda Big FIZZO so bwa mbere je ntembere muri kano kabare naraje ndahihweza nabwo ati nk'umunyamakuru nk'umunyarusaku nk'abantu baba bakeneye kwereka abandi ti abafana b'ukuri naba none naciye nishikira nganza nzanye n'agakamera ngo tuyage bimeze fresh sana sasa bonge Mr Yassin ndakwaza akabazo kamwe ni wowe kubereka Big FIZZO. Ya Big FIZZO no muri ndi mwiza Big FIZZO ni ofite ni legend ya n'umuntu arimba neza kuri nziza cyane ndizeye ko ijana ku ijana Big FIZZO samukunda kandi banamuzi yego twebwe Musanze toto turarenze twamukunze kuva kera n'ubu turacari si waho ni natanguye gukunda Big FIZZO numvise ngo hora bacu niho natanguye gukunda oya mano yaho nejo aho ne kera umva arazi gituma mvuze uko je Big FIZZO donc maze kwinjira mu donc ukuntu nakuze numva Big FIZZO amateka yiwe vyantumye kugira amenye indirimbo ziwe zose vyantumye imyaka myinshi bituma ndondera utumega ndinjira muri boom play ndandika ati Big FIZZO none agiye mbona indirimbo nyinshi ntagiye menya wewe Big FIZZO watangwe kumufana mu mwaka wa kangahe? Sivuba man sivuba vraiment kuko Big FIZZO watangwe kumufana 2007 jewe 2007 sayibwinjire mu wa mbere urumva ko ari hatari mu wa mbere yewe 2007 watangwe kumufana Big FIZZO ntangwe kumva indirimbo ziyo kuko naho nanje niho navuga ko nisa nk'ucubwenge nimaze gutandukanya n'utundi ariko narumvise ko ibikorwa byiwe akora binshika ku mutima cyamvuga iti nanje kuva izi saha kuvoma organisa dize ko n'umwana wanje mukundisha Big FIZZO ya kandi we nuburacabona ati aha ni ngangari nuburacari ngangari. Okay, urambye ati je Big FIZZO natangiye kumufana en 2007 nanje bugingo 2007 sinari bwinje mu wa mbere je ninje mu wa mbere en 2008 2008 no ninja mu wa mbere ngana nifise imyaka 6 urumva wico gihe wari ukunda Big FIZZO umva je sinari bwamenye ibintu vy'imiziki we watanguye ishuje nkuno Big FIZZO. Okay, urambye ati guhitamwe Big FIZZO numuririmbyi aririmba neza numuririmbyi hagarariye umuziki w'u Burundi kuva kera izina legend arari kwiye nubu aracari legend aracari ngangari. Okay, dufise abaririmbyi benshi dufise Satubi dufise abantu bafise amarebo hariho Birman Boy turafise Bantu Bwoy turafise Empire Avenue turafise niyo entertainment turafise za Bukivu Lebo izo ni lebo zose ziri mu Burundi kubera iki mu baririmbyi bose kubera kutayisemwo Roriro kubera rafise Simba Gengi kubera kutayisemwo Satubi muri Empire mugatamwo Big FIZZO Bantu Bwoy ya okay ikibazo ciza byukuri nakubye ko kuva 2007 FIZZO nenda mukunda ntangwe kumukunda neza ndamumva muneza naciye mitamo burya ibubona ibi novuga ko ni ibibyatangumva kera gusa tutazi kumwe twotangwa twobishika kumwe twobivuga twarabivuga ariko twara bishikira ariko ubona ko Imana yabikoze twaragiza ndavuga uti ebana lazima dupigero we Big FIZZO. Sasa nshobora kuvuga nti ushobora kuba waruguruye bino bintu ndabona mufisa ama service menshi hari imboga zigiye zitandukanye tonko kila kintu umuntu abashaka kujyana arakironka je no vuga nti mu vyatumye ngira ushinga kano uno mugambi no kugira ngo wereke urukundo Big FIZZO biri ego urabitoye cyane vraiment man ahubwo ndikonda saba Imana nanje mbecha FIZZO akabavyumva ndakeneye triko ninde Big FIZZO akabavyumva canka akazovyumva umusore wose ndakeneye amatriko ariko logo ya Bantu Bwoy ni byaba ngomba na foto yiwe donc ukeneye abakozi bo ngaha abantu musanzwe mukoranga mukeneye amatriko ariko logo ya Bantu Bwoy ni foto ya Big FIZZO. Yes Satubi ayo nayivuze ngo Satubi bana yanje muramba bara ndi muri Bantu Bwoy hamvuze Satubi mvuze double J mvuze bande mwoca banyica anda ahantu bakunda Big FIZZO ngandi muri
muri Bantu Bwoy ahanda hagarikiwe mwana wa mama nkozeko uno munsi ndi mufana wa Big FIZZO sinobesha ngo no mwanya ngo ndi mufana wandi uno munsi mpagarariye Big FIZZO rero nimba Big FIZZO uza kumva ino interview uza ugerageza urumva uno mufana wawe n'umuntu wawe nko mubavuga ati abafana nibo ba boss banyu arasavye ati arakeneye amatriko arakeneye triko icafye ko logo ya Bantu Bwoy arakeneye na iyo logo ya Bantu Bwoy kandi ariko ifoto ya Big FIZZO ico ni gisabo kimwe mu bafana bawe bashoboye ko bashikiriza turi muri bare Musagara hepfo ya station Mogas abantu hashitse uzocu habona ni muri Bantu Bwoy na logo hari hanze ku rupango ucu bibona ico ni kibazo ashoboye kugutura nk'umufana wawe uraza kuvyumva misa Yassin arabivuze arakeneye izo triko sasa nkubaza kandi kabazo hano hantu turamaze kubona yuko ari muri Bantu Bwoy eske umubano n'abandi bafana b'abandi baririmbyi mubanye gute baba wavuri majeni bakwe neza cyane kuko ndibuka la fois passé kiriku akina dabje baki muri Bantu Bwoy kiriko na dabje yego bakiri muri Bantu Bwoy bageze kuza gudutembera ngaha barafata agafana natwe twashikirwa nyene twararyowe cyane barabana kandi yego nagakora bokifo we no mustar yewe noma wajya ubasiga gamana gapicha kabo hama twararyowe sana urumva ko hari ibintu cifuza tarabona rero ari we general donc ico ge barabateye iteka Big dabuje na kiriko bakiri muri Bantu Bwoy barahashika murasangira kamwe ibintu bigenda fresh ebana muri enjoyinga amafoto murafungura muraryoherwa donc ubona muravuga ati turakeneye general CEO yes Big FIZZO ashike muri kino kibanza man ari kumena manager Edith yeah donc urabona nk'ahantu haje Big FIZZO na staff yiwe bakaza kunwera ngahantu ahantu basanzwe bamukunda urumva je wabirenze sana yani tumva kumunezero abo tugera ahantu na sije uyumvira wewe nyine hari FIZZO amaye avuga nga ijoro n'umutaga ni Big FIZZO yes sawa urambwiye ati mubano ni mwiza kubafana basadu bice kubafana abandi baririmbyi kubera uno munsi urashaka gukunda Big FIZZO uku ninje muri kano kabare nkumva kitwa Bantu Bwoy arandi nzoshobora kwinjira nkasanga kitwa Impaven rero urambwiye ati abantu bose binjira ngabafana abandi baririmbyi umubano umeze neza mubanye neza akandi kabazo renda kubaza igihe mwumvise ati Double J kiriko baravuye muri Bantu Bwoy mwavyakiriye gute byari byoroshe cyane nka biko yamaze gushanga twe tumaze no kubabona hari ofete twameze nk'abatigana gatoya ariko umuvyeyi nyene yavuze ibintu akurikiza mama kandi ndashima ukuntu abafana ba Big FIZZO abafana ba Bantu Bwoy mwari twaye neza muri kijya gihe kitari kigoye nta majambo mwataye ngo mubatuke abasore bigiriye amahoro neza cyane nta ngwari nimwe vraiment nta majambo mwe twavuze kuko turabize ko ariko bimeze kana mwenyewe Big FIZZO turabona yuko haracyari contact hagati ya Double J na Kiriku biraboneka kandi namwe murabibona ego turabona ko icizere ni kinini kuko FIZZO n'umuntu mwiza n'umuvyeyi musanzwe donc none igihe bavuye muri Bantu Bwoy nta kira kimwe kigeze ginuka muri Bantu Bwoy bivanye n'ukuntu gukundwa abafana nibiyonkoye nkuko we mbona wagumye uri ngangari umufana oya no kuri nta cabaye ariko gusa abo tudusangiye bano bafana gufana bifariazi hari bameze nk'abatirigana avuga uti mbewe yasha bizogenda gute kutavuga uti ntaco ko ntamari hakiri ntaribi donc ujya yatanga umuzikera asanzwe abizi ujya niyo kangwa ngo nakaravuye muri lebo yanje nubwo yosigaramwe ari wenyene ujya umuziki upize igihugu cyose arajugumiza ego arajugumiza vraiment twavuze uti ntaribi ntangorane turamuze ko legend kandi yanashoboye kuva kera uko urazi ko nabajya baje basanga aririmba bamusanze bumva uni hano wundi azokwama niyo mpamvu asigara ingangari sawa FIZZO je ndagushimiye cyane urazi gituma ndagushimiye burya ibi bintu bitanguye kwinjira mu Burundi ntangwe kubona kuri wewe abantu bagaragaza umunezero w'abakunda umuririmbyi bakabishira habona nko hanze nuvuga hanze usanga ari ahantu baba barakoreye umuririmbyi uhaciye cyo ugata ahantu he ni WCB wasafi ne namwe muratanguye kubikora biratanguye kuza mu Burundi ico negushimiye cyane urakoze cyane nanjye ndagushimiye kubona wemeye no kuntera kano gateka je niteki wanje uri mubona ni promoter de la capitale nahinjiye ndageze nukuvuga no munsi rero winjiye kwa Big FIZZO ugiye muri conference
conference de presse yiwe agenda gutekereye akantu kandi ngene n'abafana biwe imvenga nanje munagatishije njakaboga fata akanyobwa ya wewe icuno munsi jewe munona gutekeye uno munsi nganda kokeze uguru kwimene sinze kumara ndake no munsi ndabamara urakumara man bacho bakumyana icumwari ya ntari ugenda ufresh urabuvyumva baransinya akanyobwa abantu bari mu gikoni wowe none uri mu gikoni sha ndagushimiye cyane bro yego nawe urakoze cyane donc none niki wohanura abafana babandi baririmbyi donc ndavye ukuntu mwitwara neza kujya ukunda Big FIZZO ni gute wanura abafana basatu abafana twebwe kwa dufana aba bastari bacu ni byiza kandi ubona ko bagenda barutana ariko abafana twebwe nakubye ko abafana satubi canka abafana abandi zo yande marebo kutubanye neza cyane baje ngaravuga uti tugiye muri Bantu Bwoy kwa nani ne abaza bavuga uti impire uti Bantu Bwoy cyaryoherwa batwibane neza mu isanzwe abafana nabo no hano ko ufana umuntu mu musicien nyene nkujya umufana neza uteza kumufana ukamenya kumufana niyo mpamvu twabikoze ni byiza cyane abafana tuze turubahana tubahe bakuru bacu tubahe n'abandi badusumba kuko bajya tubakunda kubera bariho kandi bakora ibyiza gusa yego okay akandi kazo no kubaza donc novuga ngaha ahantu musanzwe si uhakora wenyene because hari ama service menshi musanzwe mutanga igere wari kuragira recruitment n'abandi abandi bakozi donc dufate ko bari bafana abandi baririmbye igihe binjira ngaha muri Bantu Bwoy bifashe gute bumvise ko bagiye kwambara amataburi yacafye ko Bantu Bwoy ya babifashe gute okay kenshi ntibyagoranye na gatoya kuko benshi bari bafana Big FIZZO ariko barabukungira babigenza ahubwo benshi baragiye kwacana bavuti jewe nambare itaburi umupira uriko irogwa Bantu Bwoy namateka cyane benshi barabiryoherewe cyane banezerwa cyane bive ku mutima ndabona ko kugeza ni isaha aho turi hose bavuga uti respect yeah Shabong ndagushimire cyane reka mpamagara ujya muhungu umwe nawe ndabaza akabazo kamazano ndamaze gituma yambaye irogo ya Bantu Bwoy ngwano boss gwaro gato icyo ubuzi ndangarikiwe umeze fresh papa jene umva no munsi naje gutembera ngaha ndi kumena boss wanyu nawe mbonye wambaye itabure ya Bantu Bwoy usanzwe witwa gute gute yitwa Nyashimana Gilbert usanzwe urumfana Big FIZZO yego cyane gose yego igihe winjira ngaho usanzwe donc igihe winjira ngaha barakubwiye kuje mu kabari ka Bantu Bwoy cyangwa sanze ariko bimeze nasanze ariko bimeze hama nawe nabikunda usanga umufana wa Big FIZZO musana Big FIZZO ndamusakoza kudukubitirako kabona sangire kamwe agapicha mani waju azo widugera uri kuma ufisa gafoto uri kumwe na Big FIZZO namateka cyane urumva ko nabakozi bawe ngaha bavyishimira cyane baravuga bati twebwe kuba twarinjenga tukaba turi abafana ba Big FIZZO tukaca twinjira muri Bantu Bwoy n'ibintu bimeze neza cyo ndabona n'abakiriya bagenda bishimye kubera bari muri Bantu Bwoy kwa Big FIZZO nukuri ikintu nagoma duherezeko nigiki usaba muri rusangi abarundi bo badatahura Big FIZZO abarundi bo badatahura Big FIZZO nizere ko abarundi benshi bamuzi nandi kuva kera rero akora ibyiza gusa niba mutahure kuko n'umuntu mwiza n'umuvyeyi ofete aranahanura cyane abarinzi batonya biba bari musiba kuno gutanga impanuro kenshi cyane gose je namurindi ariko ndabikurikirana cyane man ndabikurikirana cyane Big FIZZO namukurikirana sana jana urazi gituma nemera ko Big FIZZO mukurikirana uno munsi ya postinza gafoto yandika ko ngo romantique Mr Romantic rero nimvyutse mu gatondo ngira ndakurondera kuri WhatsApp ndakwisabira umubonano nzambona kari kuri profile ndavuga ati none telephone Big FIZZO bigenze gute kajya gafoto none ko yagapostinze mwijoro we wakarose gute ya foto iri kuri profile yanje ya Facebook iri no kuri profile ya WhatsApp pija foto ya iri no kuri ekra niyo phone ndamwereke mani ngana acaje neza sana telefone tubereka abafana neza sana telefone yiwe tubereke yuko uno muntu sumuntu mutoyi kuri Big FIZZO mvuze n'igikuri yego bibaza n'ibyo bibona no kuvuga kamera barashaka kuyerekana murabona yuko ekra ni Big FIZZO no kuvuga profile WhatsApp ni Big FIZZO Facebook ni Big FIZZO uzokwanga kwandire ko uri umufana Big FIZZO ndiwe uzoka muri ngangare ndagushimire cyane gusa sinosiga ntagutangiye aga promotion kameze fresh ashobora kuvuga ati ngaha dutanga ama service ameze uko nuko ndashobora kubaza kino kintu uno mugambi ni wiwawe umugambi twebwe
turafasha umugongo yego dufasha umugongo ariko turafise maka akiwanya yego me yego donc nize service musanzwe mutanga ngaha mukabari ka Bantu Bwoy kuburyo umuntu wese umufana Bantu Bwoy nimba zo baba mu Buterere nimba zo baba mu Buyenza zo baba mu Nyakabiga abakanyosha avuga ati ninje muri kada kabare hariyo service nizi inzoga niza hari injabo kwa bimeze gute okay muri bar yacu ya Big FIZZO Bantu Bwoy muri kesi ari ibintu bimeze cyane hariyo inzoga zinjabuka hariyo inzoga zisanzwe amupimu samsted ya brasserie amaji atandukanye ibindi binyobwa byose ngabirahari just no kibagira jiko ntabiyayura mutwe amaji ni benshi urabona ni byinshi none nkiyitwa gute so mama no chayibona wewe ni ibintu bikaze ibintu reko bikaze baba ibi byose biri muri Bantu Bwoy yes muri Bantu Bwoy ibindi ni byinshi cyane hariya ni byinshi muri kese ibintu donc ivyo muri kese numvise ko ari injabuka hari za brarudizo mu Burundi hari amaji donc aha mu gikoni mu gikoni ngafise ibintu byoshe cyane kandi bisa neza bitagase byoza ni murabibona adufise amabrochette y'impene turafise amaragu turafise amajale turafise samagi turafise byangombwa abantu batabizi batabitahura ariko byangombwa mu bisanzwe n'inyama y'inka yo munda kuvuga hariho mitima igitigu ibintu by'ibitabaza amafigo ibintu byose ni ibintu bimeze neza cyane turafise n'akantu bita akabijya akabijya ni akazingaro zingaro imeze ego zingaro dufite imeze neza cyane dufite zingaro y'isosi dufite zingaro ya brochette kuvuga n'ibintu biri bicugenda ushinyuti ndayifungura muri Bantu Bwoy ndagushimire cyane uwo bitwa FIZZO Bonge Mr Yassin umtoto wa Bantu Bwoy chawa ya bakunzi ba Mijo Talent TV nko mibona ngaha turi hahantu nababwira ni je ninje mu kabare kwa Big FIZZO ninje ahantu hatagase ninje ahantu hameze neza ku ikintu cha Big FIZZO misi yose kiza gisa neza ninjere muri Bantu Bwoy kugira ngo nze nyagi n'abantu bawo je vyane amakenga kubona ninje nganje gufata kamwe nje kwirira kantu usanga abantu bambaye amatabire ya Bantu Bwoy binsaba konza kubaza ibibazo bigiye bitandukanye ngira menye umuco no munsi murabona no munsi ndi kumwe n'umugabo avyibushe cyane bonge uramubona witwa Bonge umuntu wa Big FIZZO ego cyane gose nta kajambo ubwira ino TV online Mijo Talent TV ndabashimiye cyane kandi Imana ibongera umugisha ko mwaje kudukubita ko mukadutera ino teka n'ubutumwa bwacu tukabushikana kandi turyohewe cyane tuma ko biryoshe cyane Imana ibongera umugisha asante sana mwakoze gushima natwe turagushimiye ku mwanya duhaye merci beaucoup yego hama abakunzi ba Mijo Talent TV yari promoteur de la capitale nari mu Kabondo hepfo ya station Mogas mu kabare bitwa bar Musagara Bantu Bwoy utabonye ko logo ya Bantu Bwoy kandi vyanditse munsi Bantu Bwoy uzoba wazimiye nandi ubibariza ibi byose wumvise ibihategurirwa ivyo bahafatira byose birahari urumufana wa Big FIZZO urumufana wa Satbi urumufana wa Birman Boy urumufana wa Estanish urumufana wa Natasha Burundi urahawe ikaze ntibavangura ariko uzokwinjira umuvuga ati ndinje muri Bantu Bwoy kujya umuririmbyi agenda gusohorera ingoma muri Bantu Bwoy ntibikubuze kuza kuhafungura ntibikubuze kuza kuhafatira kamwe kugira ngo wizimya akanyota yari promoteur de la capitale umutwitsi ndabakunda cyane ciao duhurire kuri YouTube.